petition ndo yabranye nawe kwe. Jamangu bitereye. Bitavye biki? Ibibazo je bindenge. Ibibazo bikurenge ibibazo babikora ku ishuri. Oya, sibazo byo ku ishuri. Fise ikibazo kinini gisumbi cyo ku ishuri. Ico kibazo kinini basha gikora muri Université direct Tanganyika sinzi nkaho. Yo wihenze na cyane ahubwo je ndeka ngende. Mugaje ndafise amakenga. Yiki. Ndafise amakenga. Ubwo wowe se wabuze nyoko wawe? Wandi abaradandaza tomate yajyanya kuri Betrez. Nyoko wawe yarafise inzigo nakara kabona apfuye kwe. Kumengo rakangutse n'imituragaro nyako. Uvuze ngo iki? Kinine cha paracetamol n'umutwe kunanira. Yo nyoko wawe no ndamukopesha akanyima haba kabucurenga renga intore. Sha arakabona shitse mu kuzimu nima na shetani uyarugaye simbona ko yokwinjira nyoko wawe. Uburobo kana mufise muboye mama ko rapfuye muguma muza kudusaba. Oya mujewe nawe warukangutse kandi ngo ndiko naguponda buryo ukuntu nzanye n'ikibazo. Oya nta kibazo we turura ahubwo nashaka gusa kumenya yuko byari ivyo rega nabo bimenga bari barihevye nani cyane naganje nanabuze niyonja. Urumva rero ukiri ubukizobera iwanyu basha ahubwo ukuntu binameze rabumerekeze je numvise urumva mama ukuntu yari yarambariye yambwiye ko umuntu apfuye afise amaraso akanye je numvise agifise yashushe nagumumerekeze tuze kumara kwa muganga ariko akiri muzima. Aya nyoko wawe burya yarapfuye narapfa barasa cyashushe. What? Jesus is Lord. Uvuze ngo iki? Aracyashushe. Shaka kumbwira ko umuntu azoza gutinga umuceri wanye rega burya gica ari kinzana hajyanye no mukiriyo burya yari kujya kuntu umuntu hajya akaca yitahira akongera kandi akagaruka kujya mwijoro akaca yitahira nko kwambwira ibintu byo kwa amazi agishushe nkawe urana nkasiriye burya mu mazuru. Merekeza tugenda ahubwo tugende. Uri mutandero. Biranambabaje. Oye nawe nda. Ya gapeti nako. Mbe kumenga maracerewe nama kimweke. We birakuraba bitakurabura abahasweza gizingohe bamwaku. We nama kinyoye ko wawe yapfuye ariko afise ideni. Arinde kukubwira rero yuko afise ideni gitomati n'intore. Cyo mwigera ngo nabapfu rero urari. Ikaye. Kumenga ufashwe n'intozi nani. Reka yigere neza arari hasha. Aro. Gwa cyari muzima. Ukoze ntakage. Yo ubunyene ndaje kumuraba. Nisando gona nayiguze. Ego. Asha uwo nzane kinaje ubunyene nimwuguru ndashitse ndi ku muryango. Nkumubwiye ko nako ndakwishyuza mugaba. Ningene yashobora bazosubira kwe nazo ndagufata nawe. Ni muzima. Nyoko wacari muzima. Niko bambariya kuri telefone. Ono muzima. Yo asha. Peti ngo peshikiro cy'umuceri n'ibiharage nje kumushuza nyina nje kumugemura nyina uzo gukoza. Mbe wanyo mwimbo uwo mwaka iwanyo mwimburiye muhira. Uvuze gute? Uwo mwaka. Iwacu mwimburiye ko mwarimye mwimburiye iwacu. Urabimbwira yagusaye. Oya umviriza nani. Fasha gusakana kideni konyene. Umva ikiro cy'umuceri n'ikiro cy'ibiharage. Urakadeno kanumutwe nka satubi. Na satubi yarago yapfa. Oya sore gusa yaciye mu magogwa menshi. None uragiye wewe. Kumenga musana wavumvye mwese. Mwari muke mukiriyo bure uraze nzara. Sinzi nko yashonje kwe. Ndanagiye murajya handi. Narinje kumwishyuza kugira cyane ndiramo biranse kubera mene yari yambwiye ngo yaraciye amadeni mbwa amere ntiyari yabintu none nko bumvuga muhira gute. Oya burya busa n'inzara kandi ntunanyigisha. Nisi yo duhuye akabi ashaka bi ntaho kaje werindira nzokwereka. We kadogo. Burya rero bakubwiye ko iwacu batera ibintu by'imyimbo suko. Wiravye neza ubona ko jewe ari je wobwiriye amajambo nkayo. Wabonye iwacu ko ariho ahantu batera ibigori n'ibiharage. Mwe mu banyu mutera inzigo burya ngenda kwereka ikintu kimwe.